Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga Nawe TV twizera yuko mumeze neza cyane. Nyuma y'igihe kitari gito tuko turabashikiza amakuru y'inkino murabizi yuko hariho ikibazo cy'umuyaga nkuba rekidezo ariko kiratanga umuyaga nkuba uva kuri barage shasha bubatse yo mu Rubirizi. Rero ubunyeke yazo cy'umuyaga nkuba kacasuye gutungana ubu twongeye kandi rero kugaruka kugira ngo tubasangize tuze turabana namwe mu biganiro by'inkino ndetse no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bica kuri televiziyo yanyu televiziyo yacu ariyo Yaga Nawe TV. Rero uno munsi turi ngaha kugira ngo tuyage namwe amakuru y'inkino agiye atandukanye karavugwa ku migabane igiye itandukanye aho tuza kuyahera ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Championa ya Primus League Burundi aho ku munsi wa gatanu w'indwiheze igenekerezo ya 15 yari yatanguye twasubire gutangura inkino za Primus League Burundi. Rero turaza guca mu nkino zabaye zari zihari muri no weekend turabuko vyari vyifashe ku bibuga bigiye bitandukanye. Turaza guca ku mugabane wa Afrika nyuma yo kuva ngaha mu gihugu cyacu Burundi tuze kuraba shane higanwa rya shane rya 2024 ko riraba ku mugabane wa Afrika. Turabe zimwe mu nkino zabaye muri no weekend ndetse turabona uko vyifashe mu matsinda hamwe n'inkino zitegekanijwe uno munsi. Turaza kuvaho rero ku mugabane wa Afrika tuvuye muri shane twerekeze ku mugabane wa Buraya naho murazi yuko amahiganwa yasuye gutangura na cyane ihiganwa rikomeye cyane ku isi rya Premier League ryo mu gihugu cy'Ubwongereza naryo nyine ryamaze kuba rigaruka na cyane ryahiganwa mukunda cyane mufise muri migwi mufana cyane ihiganwa rya La Liga mu gihugu cya Espagne naryo nyine ikaba ryari ryagarutse. Turaza kucare mu yandi makuru ariko aravugwa agiye atandukanye ayo namwe n'ayandi tubafite muri kino kiganiro musangwe ikaze. Yaga Nawe TV. Ku munsi wa gatanu rero uheze igenekerezo rya 15 kwezi k'umunani uno mwaka nyene turimo niho ihiganwa ry'icicaro ca mbere nga mu gihugu cyacu Burundi iryo twita Primus League Burundi ryatangura icese aho umugwi wa Burundi Sport Dynamique waramuka wakira kuri stade Urunani umugwi wa Kayanza United abenshi bavuga yuko batariko barabona integuro zawo ariko rero ubona ko uyo mugwi wa Kayanza United waje kuba utangaza umugwi wa Burundi Sport Dynamique uza kuba ubatsindira kuri stade Urunani aho basanzwe bakirira ibitsindo bigera kuri 2 kuri kubusa. Umugwi wa Muzinga Football Club wegukira igisirikare cy'u Burundi nyuma yo kuduga uvuye mu cicaro cya kabiri werekeza mu cicaro cya mbere naho nyene ku munsi wa gatanu washoboye kuba ukina urukino rwabo rwa mbere aho ubona nawo waje kuba utsinda umugwi wo mu ntara ya Makamba ari wo mugwi wa BG Green Maze FC nawo nyene aza kuba bawutsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe. Ariko kandi sigo urukino rwonyene rwari ruhari rwari tekanijwe uwo munsi. Urukino rwaje kuba ruhuza umugwi wa Garage Express wo mu ntara ya Gitega wakira umugwi cyangwa icyo twokwita se champion wo mwaka uheze ari we Aigle Noir de Fighters. Mugabo umugwi wa Aigle Noir de Fighters rero nawo ukaba waraje kwerekana yuko vy'ukuri atwaye igikombe cha Primus League ubikwiye uza no kuba uhagararira ico cubahiro iryo zina ryo kuba ari washoye kuba utawukana ihiganwa rya Primus League Burundi yo mwaka uheze. Baza kubatsinda rero umugwi wa Garage Express ibisindo bigera kuri 2 kubusa. Akaba arizo nkino rero zari zitegekanijwe ku munsi wa gatanu uheze igenekezo rya 15 kuno kwezi turimo. Akaba ruko rero zashoboye kuba zigenda ariko ntivyahereye aho ku munsi wa gatandatu inkino zindwi ya mbere zarabandanije aho umugwi wa Interstars kuri stade Urunani waje kuba wakira umugwi wa Messager de Ngozi uvuye hariya mu ntara ya Ngozi. Baza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi nyuma yaho umugwi wa Messager de Ngozi waje kuba utsinda igitsindo ariko mu minota ya nyuma umugwi wa Interstars uza kuba ushobora kukigombora maze urukino ruza kuba rurangira igitsindo kimwe ku kindi. Aho nyene kuri stade Urunani hariho urundi rukino rwari ruhari rwahuje imigwi ibiri yo nga mu gisagara ca Bujumbura ari wo mugwi wa Vitalo Football Club umwe mu migwi ufise abakunzi benshi cyane bawukurikirana. Uno mugwi rero wa Vitalo Football Club waje kuba wakigwa n'umugwi wa Vision
waguzwe nuno Yusufu Ndayishimiye na Bimenyimana Bonfils Caleb rero numwe mu migwi ubona ko abantu benshi bari biteze kuraba intango zawo cyane cyane muri no championnat tugiyemo nyuma yuko umaze kuba wifatirwa n'abantu basore uko ari babiri rero umugwi wa Vision waje kuba ukora akazi keza imbere y'umugwi wa Vitalo umugwi toroshe bagutsinda igitsindo kimwe kubusa maze umugwi wa Vision FC uza kuba utahukana insinzi ubona ko Sahau Paris ari kumwe na Olivier Niyunge ko mutombora basanzwe bamenyereza uno mugwi wa Vision baje kuba bakora akazi keza mu gutsinda Gustave Niyonkuru mumenyereza uno mugwi wa Vitalo Football Club ku munsi w'Imana inkino zindwi ya mbere zarabandanije aho umugwi wa Flambeau du Centre nawe waje kuba utsinda umugwi wa Rukinzo mu rukino rutari goroshe na gatonya ibitsindo bibiri kuri kimwe nyuma yaho urukino rwagire rurangire ari gitsindo kimwe ku kindi ariko ubona yuko umugwi wa Flambeau du Centre waje kuba werekana igihagararo cyabo nawo uza kuba ukora akazi keza mu gutsinda umugwi wa Rukinzo ku munota 94 ari ubona ko bashoboye kubaza kuronka igitsindo kigira kabiri kibaha insinzi vy'ukurwana yuko umugwi wa Flambeau du Centre nawe waje kuba ukora akazi keza hariya mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma mu gutsinda uno mugwi wa Rukinzo usanzwe wegukira igipolisi cy'u Burundi Bumamuru Bumaboy Bumamuru umugwi wo mu ntara ya Cibitoki uno mugwi rero wa Bumamuru nawo aho ubona ko wari waramutse wakira umugwi wa Musongati Football Club wo mu ntara ya Gitega bawakira kuri stade Urunani mu ntara basanzwe begukira canke bakiriramwo mu ntara ya Cibitoke kuri stade Urunani neza na neza i Uganda ubona ko rero uno mugwi wa Bumamuru gihe cy'isaha 9 ariho watana mu mitwe n'umugwi wa Musongati match itari yoroshe match ikomeye tugerageje kuraba ubushobozi mu mugwi wa Musongati igihagararo cyabo ndetse no mu gihagararo cy'umugwi wa Bumamuru murabona neza yuko rwarukino rutari goroshe ariko rero umugwi wa Bumamuru aje kuba wigenza neza uza gutsinda umugwi wa Musongati ibitsindo bigera kuri 2 kubusa murantunga kuri kimwe rero biboneka yuko umugwi wa Bumamuru nawo nyine waje kuba ukora akazi keza mu gutsinda umugwi wa Musongati maze bashobora gutahukana amanota agera kuri 3 urukino rwasozereye indwi ya mbere yiganwa rya Primus League Burundi nurukino rwahuje umugwi wa Olympic Star wariya mu ntara ya Muyinga kuri stade Umuco rwabahuje n'umugwi wa Ngozi City gihe cy'isaha 9 nago ubona ko gwaje kuba rurangira umugwi wa Olympic Star n'umugwi wa Ngozi City bashoye kugabura amanota baza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi rero uko imigwi ihagaze gushika muri kano kanya ku ndwi ya mbere nuko umugwi wa Egrenade Fighters wamaze kuba n'umundi wifatiye ikibanza ca mbere n'amanota 3 ukabozigamye ibitsindo bigera kuri 2 bagakurikirwa n'umugwi wa Kayanza United nawo nyene waje kuba utsinda umugwi wa Dynamic ibitsindo bigera kuri 2 kubusa nawo nyene ufise amanota 3 ukabozigamye ibitsindo bigera kuri 2 bagakurikirwa n'umugwi wa Flambeau du Centre hamwe n'umugwi wa Vision FC nayo imigwi itatu iri mu bibanza vyepfo bihereza mkianza 16 ari naco cyanyuma kibarizwamo uno mugwi wa Burundi Sport Dynamique waje kuba utsindwa n'umugwi wa Kayanza United hamwe Nino Garage Express ndetse n'umugwi wa Vitalo mu kibanza ca 14 akabare mu migwi rero ifasha ibibanza bitatu vya nyuma efo mugabo ihiganwa niho rigitangura ntawovuga byinshi nukurindira rero tukaraba inkino zigiye gukurikira uko zizoba zifashe rero nuko vyari bimeze kundwi ya mbere yihiganwa gicicaro ca mbere ngaha mu gice cy'u Burundi ari ryo Primus League Burundi muri Afrika aho ubona neza yuko inkino za shane zari zihari muri no weekend nazo nyene zarabandanije aho umugwi wa Zambia waje kuba utsindwa n'umugwi wa Kenya bica biha uburenganzira bwo gufata ikibanza ca mbere mu itsinda barimo nayo umugwi ngaha igihugu kibanyi cha Congo ariyo RDC intwari haranira demokrasi ya Congo baje kubatsindwa n'igihugu ca Maroc ibisindo bigera kuri 3 kuri kimwe
nayo Afrika y'Epfo yaje kuba inganya ubusa ku bundi n'igihugu canije, nayo Centrafrique nayo iza kuba inganya kandi ubusa ku bundi n'igihugu ca Tanzania, nayo Burkina Faso nayo nyene yaje kuba inganya ubusa ku bundi n'igihugu ca Madagascar. Ubona ko bashoye kunganya inkino zitari nkenya. Mu matsinda rero, mu matsinda uko imigwi ihagaze, muri mwitsinda rya mbere groupe A aho ubona umugwi wa Kenya ufata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 10, ugakurikirwa n'umugwi serukira gihugu wa Maroc usanzwe ufise amanota 9, nayo RDC na manota 6 mu kibanza ca gatatu, Angola ikibanza ca kane n'amanota agera kuri 4 nyene, nayo Zambia wa okipa cyangwa ufashe ikibanza ca nyuma ca gatanu n'amanota agera ku busa. Mwitsinda rya B Tanzania niyo ifata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 10, Madagascar naho ugakurikira mu kibanza ca kabiri n'amanota agera ku 7, Mauritania naho nyene mu kibanza ca gatatu n'amanota agera ku 7, ariko aho ubona umugwi wa Madagascar ariwo uzigamye ibitsindo vyinshi gusumba umugwi wa Mauritania, ari naco gituma rero baciye bawushira imbere nubwo banganya amanota 7 ku yandi. Burkina Faso mu kibanza ca kane n'amanota agera kuri 3, nayo Centrafrique mu kibanza ca nyuma ni nota rimwe muri no tsinda rya B. Mwitsinda rya C rihurikiyemo Uganda, Algeria, Afrique du Sud, Guinée n'umugwi serukira wa Niger, aho ubona ko rero umugwi serukira wa Uganda ufata ikibanza ca mbere n'amanota 6 mu nkino zigera kuri 3. Algeria naho nyene ufata ikibanza ca kabiri n'amanota 5 mu nkino zigera kuri 3. Afrique du Sud nawo mu nkino zigera kuri 3 naho kafise amanota agera kuri 5 nyene, bakaba yanganya n'umugwi wa Algeria ariko bakaba basumbanya naho nyene ibitsindo. Guinea yoyo yaramaze kuba irangiza inkino, ufise inkino 4 n'amanota agera kuri 4, nayo umugwi serukira gihugu wa Niger naho nyene ufise amanota agera kuri 1 mu nkino zigera kuri 3. Mwitsinda rya D ari naryo rya nyuma groupe 2 rihurikiyemo Sudan, Senegal na Congo na Nigeria, aho rero umugwi serukira gihugu wa Sudan ari wo wa mbere ufise amanota 4 mu nkino zigera kuri 2. Senegal naho nyene mu nkino 2 ufise amanota agera kuri 4, bakaba yanganya basumana ibisindo. Congo mu kibanza ca gatatu, Congo Brazzaville bafise amanota agera kuri 2. Nigeria nabo nibo bafata ikibanza ca nyuma mwari no tsinda, ubona ko bahurikemwe ari migwi 4 nabo mu nkino 2 bakaba bafise amanota agera ku busa. Rero aho ubona mwitsinda rya D no mwitsinda rya C ibintu bikaba bitaradadanuka, tutarashobora kumenya izishobora kuronka uburenganzira bwo kuja gukina kimwe ca kane gishira icyanyuma ca shane. Ariko dufate ku itsinda rya A na B aho ubona ko umugwi serukira gihugu wa Kenya, umugwi serukira gihugu wa Kenya wo wa mbere mu itsinda rya A uzohura n'umugwi wa Madagascar wo mu itsinda rya B, wo ufata ikibanza kigira kabiri, nayo umugwi wa Maroc ufata ikibanza ca kabiri. Mu itsinda rya A uzohura n'umugwi wa Tanzania, mu itsinda rya B ufata ikibanza ca mbere. Rero twatusigaje kurindira mu itsinda rya C hagati ya Algeria na Uganda uzosoka afise ikibanza ca mbere, ndetse n'umugwi wa Afrique du Sud naho nyene wacafise amahirwe kuko ufise amanota agera kuri 5. Rero no kurindira inkino bagiye kuba bakina uno munsi rero akaba hategekanijwe inkino zigera kuri 2. Umugwi wa Algeria ukabuza guhura n'umugwi wa Niger, nayo Afrique du Sud ukaza guhura n'umugwi serukira gihugu wa Uganda. Uko rero akaba ariko vyari vyifashe muri no weekend mu higana rya CHAN riko rirabanga ku mugana wa Afrika rihuza na cane abakinyi begukira ibihugu runaka ariko bakina championnat ngaho mu gihugu cabo nyene bavukiramo canke bakukira. Akaba ariko rero vyari vyifashe mu higanwa rya CHAN riko riraba rya 2024. Katugaruke gato twerekeza kandi ku mugabane wa Buraya turabe uko vyari vyifashe, aho mubona ko amahiganwa mukunda cyane yari yamaze kuba agaruka. Amakuru yacu yo ku mugabane wa Buraya reka tuyahere muri English Premier League. Ihiganwa rya mbere gice cyaro ca mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ubona ko ibintu bitari vyoroshe ku munsi wa gatanu genekerezo rya 15 kuno kwezi k'umunani, aho ubona yuko umugwi wa Liverpool ariwo waje kuba wugurura ihiganwa bahura n'umugwi wa AS Bournemouth.
rero ubona n'urukino rutari goroshe na gatonya aho mugwi wa Liverpool waje kuba werekana nawo icubahiro canke guhagararira izina ryo kuba ari wo washoboye gutahukana ihiganwa ryo mu mwaka uheze. Liverpool iza kuba itsinda umugwi wa Bournemouth ibitsindo bigera kuri 4-2 aho ubona rero umugwi wa Liverpool nyuma yo gutsinda ibitsindo bigera kuri 2-0 umugwi wa Bournemouth wifashijwemo n'uwitwa Semenyo baje ko bagombora ivyo bitsindo ariko nubundi biza kurangira umugwi wa Liverpool uteretsemo ibindi bitsindo 2 maze urukino rero uza kurangira ari ibitsindo 4-2 akaba ari go rukino rero rwari ruhari ku munsi wa gatanu gugurura championnat y'indwi ya mbere ya Premier League. Ku munsi wa gatandatu Aston Villa igihe cy'isaha 7:30 abona ko wacakiranye n'umugwi wa Newcastle United biza kurangira urukino banganije ubusa kubunda amanota babona ko bashoboye kuba bayagabura. Tottenham Hotspur nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain mu higanwa rya UEFA Super Cup ibitsindo bigera kuri 2 kubindi akaza kuba bakurira muri za penalty. Umugwi wa Tottenham ukawaje kuba utsinda ibitsindo bigera kuri 3-0 atsinda umugwi wa Burnley babifashijwe n'umusore w'umunya Brazil ariwe Richarlison. Rero yashoboye kuba abatsinda ibitsindo bigera kuri 2 gutyo Tottenham iza kuba itsinda ibitsindo bigera kuri 3-0 umugwi wa Sunderland kuva mu 2017 uno mugwi ukorotse werekeza mu cicaro ca kabiri ntiwari bwagaruke rero mu higanwa ry'icicaro ca mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubona ko mu mwaka weza ari washoboye kuronka uburenganzira bwo kuduga mu cicaro ca mbere nyuma yo gusuma abakinyi batari bake. Nimwe mu migwi ubona yuko yakoresheje nyine amahera atari make mu kugura abakinyi uza gutangaza umugwi wa West Ham Hammers abakubita nyundo. Umugwi wa Sunderland uza kuba ubatsinda ibitsindo bigera kuri 3-0 gutyo umugwi wa Sunderland uza kuba utahukana amanota 3 ya mbere. Kuri journée ya mbere umugwi wa Brighton and Hove Albion izo ni nkino zo kwisaya saa 10 waje kuba unganya n'umugwi wa Fulham igisindo kibigera kuri kimwe ku kindi gutyo rero ukino ruza kurangira bagabuye amanota. Manchester City nyuma yo kugura abagiye batandukanye nyuma yo guca mu bihe bibi mu mwaka uheze abasore ba Pep Guardiola na bashoboye kuba bigenza neza cyane na cyane abona bamwe mu bakinyi bashasha yashoboye kubazana bagize ico bakoze baramufasha gutsinda runo rukino baza kuba batsinda umugwi wa Wolverhampton Wanderers bawusanze muhira ibitsindo bigera kuri 4-0. Aho nitwo kwibagiwa kuvuga rero ibitsindo vy'umusore Erling Braut Haaland ndetse na Ryan Cherki umukinyi mushasha bakuze bamukuye mu mugwi wa Lyon Olympique Lyonnais mu gihugu cy'u France no mwaka hamwe na Tijani Reijnders no mu Hollande nawe nyene yaje kuba afashe umugwi wa Manchester City mu kutsindira igitsindo cabo ciwe ca mbere uno mwaka muri Premier League. Tijani Reijnders yabanshi muramuzi no mu milieu de terrain yaje kuba yaje ava mu mugwi wa AC Milan mu gihugu cy'u Butaliyano nawe rero akaba yarashoboye gufasha umugwi wa Manchester City muri ivyo bitsindo bashoboye kuba batsinda. Nayo ku munsi w'Imana umugwi wa Nottingham Forest ubona yuko utaje korohera umugwi wa Brentford nyuma yo kurekura abakinyi bagiye batandukanye baza kuwutsinda ibitsindo bigera kuri 3-1 rero n'urukino utari rworoshe aho umukinyi Chris Wood ubona ko atari yaboroheye yashoboye kuba abatsinda ibitsindo 2 wenyene. Nayo umugwi wa Chelsea Football Club bikaba vyaranse aho ubona yuko washoboye kunanizwa n'umugwi wa Crystal Palace. Umugwi wa Crystal Palace vy'ukuri ubona ko uri kurigenza neza nyuma yo kuba batsinze umugwi wa Manchester City muri FA Cup mu rukino rwa nyuma baza kubatwara ico gikombe bagaruka uno mwaka nyene imbere yuko ihiganwa rya Premier League ritangura baza gukina Super Coupe n'umugwi wa Liverpool ico twita Community Shield baza kuba banganya n'umugwi wa Liverpool igisindo kimwe ku kindi ariko baza kuba bakuramwo muri za penalty ubona neza nakurukino gwari bisindo 2 kubindi ariko umugwi rero wa Crystal Palace uza kuba ukuramo umugwi wa Liverpool biciye muri za penalty baje kuba rero bavyerekana yuko atari umugwi woroshe atari umugwi usanzwe mu kubunganya n'umugwi wa Chelsea Football Club ubusa ku bundi. Tubibutse ko Chelsea ari wo mugwi uheruka gutahukana igikombe cy'isi c'imigwi giheruka kuba muri noci rero ubona yuko bitari vyoroshe hagati y'umugwi wa Chelsea n'umugwi
wa Crystal Palace nayo ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 11:30 ubona ko ibintu bitari byoroshe kuri Old Trafford ku kibuga cy'umugwi wa Manchester United Old Trafford mu rukino rero umugwi wa Arsenal waje kuba utsinda umugwi wa Manchester United ibitsindo bigera kuri kimwe ku busa bafashijwemo n'umusore wabo Carafiori no Mutariyano ubona yuko yaje kuba aterekamo igitsindo ciza cy'umutwe kuri centre ivuye neza muri corner yaritewe n'umusore Declan Rice rero aza kuba yitiza ku mutwe wa Carafiori baza kuba batsinda rege itsindo kimwe ku busa umugwi wa Manchester United gutyo Arsenal nayo ibona gutahukana amanota 3 mu rukino rutari goroshe ubona yuko rero umugwi wa Manchester United nawo bitaworoheye nyuma yo gutakaza wazanya abakinyi batari bake ariko biza kurangira umugwi wa Arsenal ushoboye gutsinda umugwi waba mashetana tukuru umugwi wa Manchester United akaba ariko rero byari vyifashe mu nkino zabaye muri no weekend ariko ku muno munsi akaba hategekanijwe urukino rumwe ruza guhuza umugwi wa Leeds United n'umugwi wa Everton gihe cy'isaha 3 z'ijoro akaba ariko rukino rero rumwe ruza gusozera indwi ya mbere y'ihiganwa rya Premier League ryabaye ikintu twavuga muri iryo higanwa nuko umukinyi Mohamed Salah nyuma yo gutsinda igitsindo mu bitsindo 4 batsinze umugwi wa Bournemouth yaciye ashiraho rokoro izogorana canke tuvuge se mu kirundi agahigo kazogora abandi bakinyi gukuraho kuba ari we mukinyi kuva mu bihumbi 2017 urukino gugurura ihiganwa rya Premier League kuva shika mu mugwi wa Liverpool atarasiba kwinjiza igitsindo mu rukino rwa mbere rero akaba bikoze imyaka igera kuri 10 kuva shika mu mugwi wa Liverpool rero vyumvikana ko ni ibintu bidasanzwe n'agahigo kadasanzwe no munya Egiputa yashizeho no munya Afrika ava mu gihugu ca Egypte yamaze kuba ashiraho ni ibintu rero umva ko bitoroshe katuze tubandanya rero mu higanwa rya La Liga mu gihugu ca Espagne naho nyene tuze turabe uko vyari vyifashe kuva ku munsi wa gatanu mu nkino zari zihari mu higanwa rya La Liga mu gihugu ca Espagne nabo nyene bari bagarutse mu kibuga aho ubona rero ku munsi wa gatanu hari hategekanijwe inkino zigera kuri zibiri aho umugwi wa Girona waje kuba utsindwa n'umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo bigera kuri 3 nayo Villarreal iza gusinda umugwi wa Real Oviedo waje uva mu cicaro ca kabiri ibitsindo bigera kuri 2 ku busa ku munsi wa gatandatu umugwi wa Mallorca igihe cy'isa imwe z'ijoro n'iminota 30 waje kubutana mu mitwe n'umugwi wa FC Barcelona ku munota w'indwi ku ipasi nziza yarivuye kuri Lamine Yamal numero 10 mushasha wa FC Barcelona yerekeza kuri Rafinha nta kindi Rafinha yakoze atereka mu igori igitsindo ca FC Barcelona kabari yuguruye ibitsindo muri no match Rafinha kabari yinjije igitsindo ca mbere ubona yuko ni ibintu bitari vyoroshe Ferran Torres nawe aza kuba ashiramo igitsindo ca kabiri cy'umugwi wa FC Barcelona Lamine Yamal nawe ntiyasigaye inyuma nawe nyine aza kuba asoma ku nturire atsinda igitsindo kigira gatatu gutyo urukino ruza kurangira umugwi wa FC Barcelona utsinze umugwi wa Real Mallorca ibitsindo bigera kuri 3 ku busa nayo umugwi wa Valence waje kubunganya n'umugwi wa Real Sociedad ibitsindo bigera kuri kimwe ku kindi nayo Deportivo Alaves iza gusinda ibitsindo 2 kuri kimwe umugwi wa Levante nawe nyene uje uva mu cicaro cha kabiri ku munsi w'Imana umugwi wa Celta Vigo waje kuba utsindwa n'umugwi wa Getafe ibitsindo bigera kuri 2 ku busa nayo Atletico Club do Bilbao uza gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 by'umugwi wa FC Sevilla bona babifashijwemo cyane n'umusore wa Atletico Club do Bilbao uno Nico Williams yashoboye kuba atsinda igitsindo ndetse atanga na pass decisive nziza cyane aho yaje kuba togwa na homme du match muri no rukino nayo Espanyol Barcelona ku munsi w'Imana nyene iza gutangaza ba Corchenelos bayobowe nuno El Cholo Diego Pablo Simeone umugwi wa Atletico de Madrid uza gutembagazwa n'umugwi wa Espanyol Barcelona mu kubatsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe nyuma yaho igice ca mbere cyaje kuba kirangira umugwi wa Atletico de Madrid uri imbere n'igitsindo kimwe kuri ku Franziza yashoboye kuba itegwa n'uno musore w'umunya Argentine Juliano Alvarez ariko atacho vyaje gufasha umugwi wa Espanyol Barcelona uza kwivyukiranya maze
utsinda umugwi wa Atletico de Madrid ubona ko nakazi keza kakozwe n'abana basore ba Espanyol Barcelona ubona ko rero Pablo Simone nyuma gukora amarokritema agiye atandukanye azana abakinyi bagiye batandukanye yatanguye ihiganwa nabi atsindwa n'umugwi wa Espanyol Barcelona kuno no munsi wa mbere hitezwe urukino ruza guhuza umugwi wa Elche ndetse n'umugwi wa Real Betis nayo ku munsi wa kabiri umugwi wa Real Madrid nawo nyene ufise abakunzi batari bake bawiteganye igishika nyuma yo kuzana abakinyi batari bake no mwaka umugwi wanyu nawo uzokina ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho uzotana mu mitwe n'umugwi wa Osasuna. Amakuru yacu mu kuyarangiza rero inkuru twohereza ko ni Super Coupe yo muri Bundesliga n'urukino rwari ko ruhuza umugwi wa Stuttgart n'umugwi wa Bayern Munich aho bona yuko umugwi wa Bayern Dominique waje kuba utsinda ibisindo bigera kuri 2 kuri kimwe babicishije ku basori babariwe Harry Kane ndetse n'umusore mushasha bakuye muri Liverpool ariwe Luis Diaz Marulanda uno munyakolombia karwasho kwa atereka mu gisino kigira kabiri nayo Lewling no musore wa Stuttgart akarwasho kwa atsinda igitsindo c'impoza marira ku mugwi wa Stuttgart gutyo biza kurangira ari ibisindo 2 kuri kimwe. Bayern Dominique itahukana Super Coupe d'Allemagne isinze Stuttgart gutyo Harry Kane nawe Harry Kane tubona yuko kuva muri Tottenham atagikombe ari bwigaratwara nyuma yo kwashitse rero muri Bayern Munich muri no mwaka wa kabiri nyuma gutahukana igikombe ca championnat cyo mwaka uheze ca Bundesliga. Harry Kane rero yaje kubaterura igikombe kigira kabiri kuva shitse muri Bayern Dominique igikombe ca Super Coupe ariko kandi kiba n'igikombe ca mbere ku mukinyi Luis Diaz nyuma yo kuva mu mugwi wa Liverpool. Reka tubashimire mwebwe mwese mwatanze umwanya wanyu muduha amaso yanyu kugira mukurikirano kino kiganiro cinkino tubashikiriza ariko kandi tunobatumirira kubandanya mukurikirana n'ibiganiro kandi bica kuri Yaga Nawe TV ariko kandi tutibagirwa gusiga commentaire vyumviro vyanyu babikenewe ni televiziyo yanyu interview yacu tubafise vyose biragenda neza tubaturi ngaha ku bwanyu rero nifoko mutwereka yuko namwe muba muhari gutyo natwe tubahereze ibintu bimeze neza naho utaha ku munsi wa gatatu tugaruka turaba izindi nkino zari zasigaye ko vyari vyifashe ndetse n'ayandi madosiye agiye atandukanye zo ari karavugwa na cyane cyane tubibutse ko isoko gigura nigurisha ritarugagwa rero imigwi gitandukanye cyarondera abakinyi navyo tuzobigaruka ko dufise umwanya wiyaguye tuyage kuramwe mu madosiye zo ari karavugwa ndetse nigurisha ry'abakinyi rizoba rihari canke uwo munsi nyene amakuru azoba hari tuyage tubabwire bishasha bizoba bihari rero naho butaha mu kiganiro kizokurikira hamwe na Yaga